ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Ikirundi c'abarundi. Tuyagire sogoko. Patrice Ndafatira. Ndagize mwaramutse namwiriwe. Kuri ino ndwi turamukanye izina umusore. Abanonosora ikirundi bavuga ko itsitso ry'izina umusore ari sor, ryumvikanira mu rivuga gusoreka naryo rigasigura umwana w'umuhungu ajwe kibiranga ko ageze kurongora. Ahanini vyibonekeza n'ubwanwa, ubwakwaha, umuyange, ijwi rugabo, ikibeba, igitugu n'igikiriza bivyibushe. Yamara hariho nabemeza ko izina umusore rikomoka ku izina so. Kuri abo umusore acaba umuntu ari nakagihaze ngo abe se w'abantu. Kira noneho abo bahinga uko bakabaye bose bavuga bimwe nuko gusa batemerana. Izina umusore rero rigobotogwamwe amazina yirebanga 9: abasore, agasore, amasore, ibisore, igisore, imisore, ubusore, udusore n'urusore. Amazina y'uruharo avuye mu musore nayo ni gasore, gisore, wagasore n'ayandi. Amavuga avuye mu musore ni njojo, reka mfe kuvuga gusa gusoreka, gusorekera, gusorekana no gusorekesha. Ivyitiranwa by'umusore ni igikwerere, kimararungu, umugabo, umugenda muyange, umuhungu, umukunda gushaya, umukura gahinda, umunyagishika, umuseruka mu mutwenzi n'umutuhura abandi. Agacamugani. Ijisho ry'umusore ryanka umusaza. Umusore ahora humura humiwe. Umusore akuresha siba gutwara. Umusore gito atukisha nyina yumva. Umusore ntiyicwa n'inzara yicwa n'inzigo. Umusore yanka bangwe ntiyankazana ndabe. Usembereza umusore akagusohora. Igisokozo. Sokwe niruze, sokwe niruze. Aho hepfo haciye ivyiza bisa. Umusore n'inkumi. Sokwe niruze, sokwe niruze. Ko wa musore wawe agira saze yiyicariye. Ityazo. Sokwe niruze, sokwe niruze. Ndakuriye nkirika keza kari wanje. Ikirato c'umusore aresha. Sokwe niruze, sokwe niruze. Umusore wanje arashinya kandi bigumye. Imfizi mosa. Sokwe niruze, sokwe niruze. Umusore wanje yamana ibigaragara ntasiba kumwonga. Ingona. Akajajuro nako. Umusore yashaje atarongoye yahuye n'umugore yamubenze akiri umusore amubwira ati uzugona gukunda wambenge iki none ubona vyanse ko nkunda uwundi. Uruwundi ati ahubwo nshimira undongora abari we wapfuye. Umusore yatajwe mu mvuto n'umukobwa mwagiriza ko yamufashe ku nguvu. Umusore arengukijwe muri sentare umucamanza mukuru ati musore we urejejwe uwakwagiriza yiyemereye ko ryari rementanya yamara umuziro ube gusubira hari. Umusore ati ngumizayo rero kuko tutabonanye birutagasho nahoramwo. Umusore yahitanye umurunganwe baja iwe umukobwa yakunda. Nyamusore mwijamba ati bavyeyi nje kubimenyesha ngo ndoswe indagano yo guka umukobwa wanyu nakunze. Sataravuga umukobwa arahanuka ahikofe wa musore ati watebeye iki none nibungenzi y'uwundi musore. Umusore yapfunzwe yagiriza ko yaciye urutoke umukobwa yamubenze. Urubanza ruvuye mu mwiherero umushinga ntaye mukuru agira rukate abanza kubaza icuwo musore yovuga. Umusore utankati mushingana aho mbazagiza urazira ubusa wewe kujya ko abagore bari kune bari gutanu n'abasore nuko amazina azwi baha abasore ni nkaya benda hafi benda ntuba ariwe kandi buca nubaka bumwe bugira ubushaka gasusa ntumbabe cangazi nkunda ico mbonye nyankunyi yumviye na ntirumveko. Amajambo mperekeranwa rero ajanye n'umusore naya kubukira umusore kubukibasha mu kirundi ciza ni kubukiteruka risama. Umusore apinda canke umusore apindira igiceri. Umuhungu ashaza cane mbere n'ubwigishima gashiramwo. Umusore w'amanyama umuhungu yigenza ku bantu cane cane kubaruta. Umusore w'ibobo canke umusore w'inguvu. Umusore yakomeye gose. Umusore w'imibango. Umuhungu ahagarara
ukagira ngo umukuza woja hagati y'amavi yiwe. Benshi bavuga ko aba yagendeshejwe hataragera. Umusore w'indyamunyu, umuhungu w'ishaka kandi n'ugukomera komeye. Umusore w'intagondwa, umuhungu bahanura agatagati. Umusore w'umushumba, umuhungu se ari umushumba canke umuhungu yaje kuba ahantu ngo acingero. Umusore w'umusonga, umusore w'ijunja akerebutse kandi agashwashwanuka akajajuro. Abagabo babikiye inarunyonga bamubarira kwijuru ryakorotse hafu y'umusore w'umusonga. Inarunyonga ati vyoba nivyo. Basuze bati urakunda gapfa gutyo ga inarunyonga nawe. Inanyonga ati mwashaka siga abana ku ngoyi umugore mwiyabirire. Umusore w'umuzanano, n'umuhungu yazananye na nyina aje kwabigwa, akenshi yazarinda canke ataracuka. Umusore w'urugwanabi, umuhungu magoyaji kandi muremure agenda arajogajoga wogira ngo nukubura ivyo kurya naho nizo mbaga. Ndabakengurutse no kumwonga no kumugezi muri akagira muba mwubahwe naho kundwiza. Cari ikiganiro Ikirundi c'abarundi mu gitegurirwa na Patrice Ntafatiro.